bakristo bashitsi bahire, namwe bakristo basangwa ba paruwasi ya Rugazi, iri jambo ry'Imana Imana tuyagiye rije riri buduhe umuco twese, rije rigomba kuduha umuco twese kugira ngo abaramutse batigwa mu mabanga y'ubusaseredoti bamenye icyo bagiye kuba, icyo bagiye gutumwa. Natwe twaje kubashigikira tumenye icyo batorewe n'icyo bagiye gutumwa. Icambere twumvise mwikete ryandikiwe Abahebureyi no mu gisomwa ca Isaya ni kicuko umusaseredoti atorwa mu bantu. Umusaseredoti nuwatowe mu bantu. Umusaseredoti ntakoroka ava kwijuru. Umusaseredoti atorwa mu bantu. Ntihakagire rero n'umwe yibwira ko atowe ari umumarayika canke ko yoba ari umuntu wagatangaza. Twese dutorwa tuva muri iyi si tuzi. Iyi si nanone iri mwabeza mugabo kandi itabuze mwababi. Itabuze mwababi, abangushi, abanyonozi, ibihumbu, inkozi z'ikibi zitandukanye. Ntageka ko abatorwa ubu, ego no kuvyuha ko umuntu akabivuga, abatorwa ubu bava nyene muri urugwaruka kenshi na kenshi ruhendeka, rukirirwa ruratotezanya, rutazi n'ico rupfa. Urugwaruka rwirirwa mu biyayuramutwe no mu buhumbu. Urugwaruka barunyika kwiba, bakarunyika kwica, kunyuruza, rukayibonamwo inyungu n'ubuhizi. Kubera ico mu batorwa hashobora no kuba abakomerekejwe nayo mabi, mugabo bakagenda batabizi. Nico gituma uwutowe wese abwirijwe kwama yicisha bugufi, agafukama imbere y'Imana kugira ngo mu muco wa mutima mweranda abone ibikomere ashobora kuba afise. Aca asaba Imana ko yoza iramukoreza ko akagakara Isaya avuze gashobora kuza karakiza ivyo bikomere, ngo abashe rero ku mutumwa abereye ibanga. Bavukanye Imana igira itugabire nk'abatumwa, mutorwa muvuye harya nyene muzi ico ubu iyo Mana igomba kuri mwebwe, nuko mwoyibera abatumwa, kandi abatumwa nyabo bayishika ku nyota. Igisigaye rero ni inyishu yanyu, kuko gutorwa ni kimwe, ukwishura n'ikindi, kandi ukishura neza ibishimisha Imana. Igisigaye rero niyo nyishu yanyu kugira ngo ntimuyitetereze. Mbega none kugira ngo ntimuyitetereze mwovyifatamwo gute? Inyifato ya mbere rero bavukanyi ibereye ni ukumenya ko wewe uri ngaho kuko watowe, ko atari wewe witoye ngo wishore. Gutyo rero ukama wigenza nk'umusavyi n'umusuku, yamateza amatwi kandi yubaha uwamutoye. Nturi umukozi w'Imana asanzwe, uri ngaho kuko watowe. Ubimenye, uri ngaho kuko watowe, ugasigwa, ugatumwa. Kandi murabizi harahoze kabukwe na kabukozi. Wiyumvise nk'umukozi, ico umukozi bapfana n'umukoresha nuko vyose bihagaze ku nyungu y'impembo yiteze. Nico gituma impembo yipfuza itabonetse acaruha n'ingoga, kuko nanone atabona icasha yokora, ntanabona n'akamaro k'icakora. Icabona ni impembo. Ariko uzi ko watowe, ikigufatanya n'uwagutoye nubwo bucuti n'ubugenzi n'urukundo.
urukundo narwo nikirumara muri byose, ruranatuma ubona ibikenewe byose ukibwiriza kubikora utarinze kurindira shobuja. Kandi iyo ufise urukundo bigutuma ukora umengo nturuha, kuko ntawuruha ariko arakorera uwumukunda n'uwakunda, ntawuruha ariko arakora icyo akunda. Bavukanyi, muraberera abatumwa biyumva ko batowe, gutyo mugumana urukundo mwibanga ryanyu no mu butumwa bwanyu, niho muzotubera abatumwa bakora bataruha, abatumwa iyi si yacu ikeneye, abatumwa uburundi bwacu bukeneye. Inyifato nziza ya kabiri ihera ku catumye Yesu atora abigishwa biwe, kuko tugisanga mu majambo azi imbere yaya duhejeje gusomerwa. Dusanga muri Matayo ikigabane c'9 kuva ku karongo ka 35. Batubwira bati, Yesu yamagendura ibisagara byose n'imihana, yigisha yongera akiza indwara zose n'ubumuga bwose. Hanyuma abonye ishengero rimukwirikira, yumva rimuteye ikigongwe, kuko abantu bari barushe cyane, bajonjogoye, basa n'intama zitagira umwungere. Araheza barira abigishwa biwe ati, byimburwa ni byinshi, yamara abakozi ni bake. Sabe rero nyene umurima arungika abakozi mu murima wiwe. Muca mwumva bavukanyi ko aba batumwa batowe, co kimwe n'aba batumwa babandanya batorwa, baza ari inyishu y'Imana ku bukene bw'abantu. Abatorwa bose baza ari inyishu y'Imana ku bukene bw'abantu, ku magorwa y'abantu Imana iba yabonye. Eka ku bantu bose bajonjogoye, bameze nk'intama zitagira umwungere. Ico nico catumye na wa mupatiri rurangiranwa Yohani Maria Vianney yigisha ati, abasaseredoti n'ibimenyetso by'umutima w'urukundo Kristo afitiye abantu. Inyifato yanyu murabizi, inyifato yanyu nziza mwebwe abasaseredoti nibwo buryo bwa mbere bwo kurangura ubutumwa bwanyu, kandi bushika kunyota abantu bose. Bavukanye muri mu butumwa, namwe tugira twatire. Ikindi gihambaye nuko mwoza murazirikana neza ubutumwa Yesu abatorera, kugira ngo abari bwo mukora. Mwame muri ko murazirikana ubutumwa Yesu abatorera, ubari bwo mukora gusa. Inkuru nziza igize iti, Yesu yahaye bamwe 12 ubukuru bwo kwirukana amashetani no gukiza indwara zose n'ubumuga bwose. Ayo mashetani avugwa ntabuze no muri Burundi bwacu. Amasura yayo murayazi. Ico bikoze cyo ibimenyetso byayo byiyerekanira mu mabi yamari karakorerwa ku murambi w'umukama, mu bwicanyi, mu busuma, mu bubeshi, mu buhumbu no mwitabuntu iryo ari ryo ryose. Ingwara sizi gusa za coronavirus ziriko ziraduhitana ku mubiri, n'ingwara zose zizingamika ku mutima, zigafatira henshi kandi zigafata kwinshi. No mu vy'Imana muzosanga zishobora gufatira yizo ngwara. Abantu benshi bakama bariko baritwaza Imana muzosanga ari ntazina, kuko ari ndemano. Imana kandi muzosanga itanabuza gukora ikibi, kuko ahuko Yobu imwe yatanze amabwirizwa atomoye yerekeye iteka ryayo n'iteka ry'umuntu, ni Imana bitwaza gusa, bitirira byose ku nyungu zabo gusa. Bavukanye tugira twatire,
nimwaza murapfukama iminsi yose imbere y'Imana nk'abasavye imbere ya shebuja y'abakunze nabo bakunda iyo Mana, izoza irabaronsa wa mutima wayo w'ubwitonzi n'uw'ubwenge, mutima bafashe kuza murabona abafise ayo mashetani n'abagwaye izo ngwara zose, maze uwo mutima w'Imana aca baronsa n'ubutwari bwo kubegera ngo murabe ko Imana iciye kuri mwebwe yobikiriza, kuko Imana niyo nsa ishobora gukiza. Twebwe turi bikoresho byayo gusa, Imana niyikiza. Ariko rero bavukanyi, muragende mwitonda, muragenda mwicishije bugufi. Ivy'Imana biragoye, ukurangura ubutumwa bwavyo nako kugasaba umuco wa mutima mweranda. Mushinzwe kuvugira Imana, mugabo ntimuhindutse Imana ubwayo. Ntimuzoze rero murishora muri byose ngo mushoboye byose, mwohava musangana mwebwe nyene muriko murikorera ibyanyu mukavyitirira Imana. Iri jambo mwumvise ngo ntimufate inzira irora ku bapagani kandi ntimukoze ikirenge mu bisagara by'Abanyasamariya, muratumbera ariho intama zatakaye zo mu muryango w'Isiraheli, nimurifate nka nkama yavuzwe n'Umukama, kuko naryo nyene rirahambaye. Nimwame muzirikana ko ikintu cyose gifise igihe caco kandi kikabwirizwa gukorwa n'ab'Imana ishaka mu gihe ishakiye. Muribuka ko na Yezu yabanje kurindira igihe yari amaze kuzuka kugira ngo ahe ubwahuro abatumwa biwe, ati ubu rero kwirisi yose mwigishe bose, mubabatize ku izina rya Data na Mwana na Mutima Mweranda. Ariko ubwa mbere yari yabanje kubabuza ati ntimurenge irembo, murashikane ngaha gusa. Erega izo mvugo zibiri za Yezu ntizerekana ko ubwa mbere yari yihenze, zivuga nyabuna ko ikintu cyose gifise umwanya waco, kandi ku mutumwa mwiza akora gusa icatumwe n'Imana mu gihe caco. Yezu yarabona ko abo batumwa biwe mu gihe batari bwashwarwe na Mutima Mweranda ngo bibonere uwapfuye akazuka, yarabona ko ataco bari kumarira abo bapagani niyo bari kubajamwo. Nico gituma yagize ati ntimugende, ahubwo kumbure abo bapagani nibo bahava babamira. Ariko bamaze kuronka ingome za Mutima Mweranda, baciye baronka ibigwanisho bikwiye byo gushobora kuza kugwaniriza amashetani mu bwami bwayo kandi bakayatsinda. Abatumwa ba mbere ba Yezu uko niko bavyifashemwo, namwe rero muravyifatemwo gutyo nyene. Muze murumviriza ico Umukama babwiye, aba arico mukora kugira ngo mubishobore. Murakunde kuza murihereza rya jambo ry'Imana kugira ngo murigaburire abandi ryabanje kubashika rikabanyura, kuko nanone ijambo ry'Imana niryo rizokwama ririkorera babwira ishaka ry'Imana n'ubutumwa mubwirizwa kurangura. Ni naryo mbere murizirikanye ku kagoroba riza rirababwire riti yamara uwo munsi mwikoreye ibyanyu ntimwakoze ibyo nabatumye. Kunde kandi kuza muratumbera iyo Kristo aherereye mu isakaramento ry'iwe ryeranda, mu muhanga amaso mwumve iry'abatumye n'iy'abatumye, mumusaba impamba ikwiye yo kurangura ivy'abatumye. Ni muri ca gisabisho. Byongeye nimwitwararike kuguma mu bumwe n'abungere banyu, mugume mu bumwe n'abungere banyu bo bazi ubutumwa bukenewe kandi mushoboye, mubujemwo ari uko babo barungitsemwo. Gutyo rero niho muzoba batumwa nyabo
baje nk'inyishu z'urukundo rw'Imana ku bukene abantu barimo. Bavukanye tugira twatire, ntimugire ubwoba, ntimugire ubwoba, kuko twaje kubasabira, twaje kubasabira iyo mihezagiro yose. Ese Imana yobama imbere ikama ibaherekeza hose, kugira ngo mweregwe mwibanga Imana yabatoreye, kandi mwerere imiryango yanyu, mwerere Eklezia nzima, mwerere n'Uburundi bwacu.